Twagiye rero freestyle ya ikiri ku mutima. Uguhanuye uzumwumvirize, uguteye inkuru uzumwumvire, harabarara amaso kugira birarire, n'abarara amaso baraririye waraje amaso biraririye. Tripalium, abantu mukundi c'abantu babavuga ko bazobavuga neza mupfuye mudahari. Sinumva rero igituma mu gitinya urupfu, ndumuvegane nginka kukoza ndiriye ivyatsi, hanywa ko kikanye yirabura ica mu kanwa, apana ya mirongo yera bacisha mu zuru. Dubai Mumbai nzogenda ntabasezeye, mutazi ico nkora mwese ndabacoreye, ce nkora amakosa mwese mushigikiye, twengera kamera ifoto ise neza araba abantu ibitsuru ko bazosabira basha. Atashavu atanubwoba sinobandanya nguma mpomba ikiri ku mutima. Tripalium, Big Zoe. Wetubwira amazina yawe? Nitwa Regis Barigume aka Big Zoe aka Ninja aka Umareka Irabura aka Apocalypse aka B. Navuze tariki 8 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1984. Nize informatique de gestion. Big Zoe ata hip hop ni nka? Big Zoe ata hip hop ni nkuru nk'abanyeje batarunani, ni nko mu Buyenzi ata magaraje ahari, ni nko muri Asiatique ata abantu bikorera imizigo bahari. Woba watanguye umuziki ryari? Byagenze gute kwanza? Natanguye umuziki kera, sinza gutora umwanya mugana n'iciga muri 5e primaire. Amagumi yo mu Burundi ya Nantro yateye ndi muto, mugabo ntashobora gukapta mu bwenge biriko biraba, mugabo nshobora kubikapta mu mutima biriko biraba iruhande yanje, nari muto y'icane. Rero hanyuma sinzi gituma muri iyo myaka haradutse cyane kuvuga imiziki ya Bob Marley. Yego haba imiziki ya Bob Marley cyongereza ntaco numva, muga narumva yuko ivyo bintu biriyangaje tu, narumva tuko ivyo bintu birimwe akantu. Umuziki wanje utangura uko, donc cyumva ko umuziki natankumviriza cyane yari reggae, mugumva naravukiye mu Buyenzi, bisigura yuko karumba narakumvise imyaka myinshi ku buryo naho ntazi ico sakina money and Angela bisigura, ndabizi umutwe ngira umwana uko sinzi ico bisigura, uno ziraza ko icekinga sinzi ico bisigura. Rero umuziki wahereye aho, umuziki ucukuruko, hama nibaza yuko kuva muri reggae uja muri rap biroroshe cyane kuko c'est vrai byarahindutse umwe kuva ku ntango ari umuziki uriyangaje. Umuziki nawo utanguye uko hama indirimbo ya mbere nayanditse niga 5e primaire. Ni yahe différence hari entre hip hop na rap? Hip hop ni umuryango, rap ni umwe mu bagize uwo muryango. Break dance, graffiti, b-boy, n'uburyo bwo kwambara c'est vrai butaki hari cyane, mugabo ari twuma dusigaye nkofera iki, abagira amahereni, bisuko, abambara amapantaro ameze ukuntu, ni style niziharubu zirashaka ko ari hip hop no kukura kwa hip hop. Iyi ndirimbo nashatse kuyita my love story, cyandahindura ndayita one love home. Iyo ni rap, akarorero kanje karagoye cyane gutahura, muga nakaneza ko mbe hajya nguri muri gospel canke ntibituraba. Umuziki ni kimwe mu gikoresho nkoresha mu kuvuga ukwizera kwanje, aho abantu baca bavyita gospel. Abarundi bama bavuga ngo umuntu agira hip hop cyangwa rap ngo ni ibintu by'abantu batarakizwa. Ubyibaza kwiki? Ko ari umuziki abantu badakijijwe, sinzi vraiment bako ico cyumviro. Bon, yaba ico cyumviro uwo muntu akivuga ari ngahe imbere yanje, naco ndamazaneske reggae no muziki abantu bakijijwe, canke slow no muziki abantu bakijijwe, canke zuke yo no muziki abantu bakijijwe. Still ni still, ikintu kibica Imana bivanye n'umutima ugikoranye. Iruhande y'umuziki nikihe kindi kintu ukora? Cyo nkora nk'akazi mparafatira umwanya no kuyumvira. Hajya ngo woba warahagaritse umuziki kubera ko uheruka gusohora Tripalium hacigiye kinini cyane, ata ndirimbo yawe nimwe tubona. Sinigeze mpagarika, gusa ndakunda gukora n'abandi, nkakora ama project z'abaririmbyi benshi. Narakoze hari indirimbo yitwa Hallelujah ndimwo, mugari nditwa nawe yoyo sindimwo, muga tujumva yari jewe nyene. Hari yaciye umwaka nibaza n'amezi 3 ntasohoye indirimbo ya jewe jenyene. Yego inyuma y'indirimbo yitwa Igiswahili hasohotse Tripalium abantu benshi bose kumwanyandikira ngo ijambo risigura iki. Yego ngerageje kunyarutsa ni jambo giki ryavuye mu jambo ni jambo gikilatini. Tripalium ni instrument de torture ya kera cyane, niho havuye etymologiquement niho havuye mu jambo travail. Ego bon birabaje kumva ko jambo travail yavuye mu kintu kibi. Donc objectif yanje sugira ngira gusa nshire titre gusa yo kugorana gusa nkiyo na ko indirimbo yanje ifite objectif yo kubwira abantu mu bintu ukora, iga gukora ibintu bikubaka, bikunezereza, bigukuza, bitakwica. Ntukore ugira uryohera abantu, ntukore ugira impression abantu, ntugira ibintu ugirira abandi gusa. Gira ibintu utashe ni murisha gushikubandanya. Umuntu wese azora kino kiganiro ndamwipfurije gukora akazi atanezerwa vendredi yatashe, anezerwa lundi yatonze. Twega fan ba Big Zoe
twitege iki? abafana ba Big Zo bitega indirimbo kurikirizo bayitwa mbega ibi n'ibiki. Ni kubera iki abaririmbyi benshi b'abarundi tutakibumva baririmba rap? Navuga ni rap yarakuze, rap yarihinduye, rap kuva kera ari umuziki w'umwidegemvye ukuntu, donc umuntu afite uburenganzira bwo kugenda kuja kugenda ino. Rero rap yarakuze ifo kuyakira uku, rap ubuniye. Aha, tubwire rero ubwoko bune bw'imidiho hano mu Burundi. Ubwoko bune bw'umudiho kama: agasimbo, amayaya, umuyebe, umutsibo. Big Zo yoba yubatse ko afise umuryango ungana gute? Oya sindubaka, ndanibaza ko bizoba vuba. Bamwe ngageze. Ni ryari uhora uvuga yuko indirimbo yabaye hit? Jewe muziki nawo njemo cyane hakiriho ikintu cyitwa classique apana hit. Rero hit yavingora gusigura kuko classique kera yari par exemple gusa mputu cengano ririmba mbega mukobwa kugenda vyamwe usaga mwese murayizi kandi atari ugasanga iyo style ukunda canke ikintu kuvuga ni muziki igumaho ugasanga nubikunda utarinze no kubirondera urabizi. Hit igituma ingora gusigura turi mu gihe aho umuntu ashaka gusohora indirimbo iryoshe undi agasohora indirimbo ashaka ko abantu bajije kwitaryoshe hamwe yashoye indirimbo kwitaryoshe akaba rutuye kugira promotion yagiriwe promotion iracika hit facilement kuruta ya indi yari iryoshe. Akaroro ni nkayo ni hit nibaza ko ku bantu benshi cyari n'ijyambere babonye ari abahungu babiri. Dans les années 2000 ni giki woba warakoze caka indi byo gati iki kintu ntaco nzopfa nibagiye? Hari akantu nkunda kuvuga kenshi ndiko ndashinga ntaye ngene nakijijwe n'ingene gukizwa ari ibintu by'akamaro kandi byamfashije byahembye ubuzima bwanje. Umunsi umwe tumaze somene yose tuja mu kabare tutatuborewe ndavuga jewe no munsi bakaza kuntora singenda mugabo kugira singende simbone ngene zogenda sinitabe mabi cyamfata impuzu zanje zose ndazirobeka n'ibirato byanje byose ndabirobeka kugira nibaza kuntora nza kubara ivyo nambara gaba même temps mbona 18 irageze ndabisohora ndabivyanikira n'ibiki mugamba hari 18 zojya ryarenze nk'ibyagira vyume nasiganye juste turajya sport nakina mu basket n'umupira ndabona umubire tujana araje kuntora ndambwira ntikunda ikire n'ibirato ntani munzu vyo nambara nazimeshe ambwiye hano turoya nyerekana amahera afise canora ibirato bitose nje muri mape namba ibirato bitose abanyene winjira mu kabaro honye hasa amazi agira ngo pi. Iyo nkuru nkunda kuyivuga ndiko ndavuga ubunini aho umuntu ashobora kubimbohe y'ikintu kibi narashaka gusiba sinashaka kujayo icyamfashije kubihunga ni Yesu wenyene icyamfashije kubohoka iyo mikozi yose yari imboshe yari Yesu wenyene. Ntibintera isoni rero kuvuga ibisanga nakoze muri iyo myaka kujana namba birato bitose ntonyura hasi bigatera amazi anakiraza ko baranyagirwa mu bakimira imvura iva hasi yari mu baririmbyi bose bahari n'uwahe umurimbyi umwe wifuza kuva kuri ino se ubonye? Benshi barapfuye kweli byongeye kubona Boma Hale arapfuye dufate ndi Tupac yarapfuye byongyohera kuva ku isi umunsi umwe nkuriye hano na Boys to Men bakwiye ari bane bose bakagira kapera gusa ijya harmony nkayiyumvira n'amatwi yanje itari muri studio. Nikihe kintu utamara iminsi ibiri udakoze? Kenshi vraiment rimwe iminsi ndafata umwanya wo gukosora amarime yanje cyane kuraba iki nibiki ko nguma nandika nabize nkora akazi ko kwiyumvira kwegeranya ivyo niyumviriye niki cyo kumara iminsi ibiri ntiyunguye ubwenge. Hajya ngo nivyo kudashobora kuba umuririmbyi wa hip hop utanywa agatabi? Nushobora kuba umuririmbyi wa hip hop utanywa itabi barabesha ntabyonyeje kandi abizi ko icyo cyumviro kirahari benshi daye cyo bishira mutwe benshi sitabi ahubwo bibwira ngo urumogi ngo wiki nibiki ngo bitakupatia mzuka ngo bitafana nini nta nagato ikintu gifise muri wewe ntukeneye itabi canke inzoga canke urumogi canke ikindi kintu cyari cyose ikintu kiri muri wewe gisohoke. Mbega hoho hariho imyaka ihari yo gukora umuziki? Sinvige no mu muziki umuntu yoja muri retraite kubera iki gusa no kumenya ku ndabiteguye no kumenya ingene ugenda urakura ugenda evolue donc ntubandanye ushaka byo wakora 18 ans ngo bari byo gukora kuri 30 35 donc kumenya ingene nawe ugenda urakura n'ibiki mugabo ntureka kuko umuziki ndabiteguye umuziki ni swing ni biri mu bituma umutima wawe utere iyo ukora donc sikintu ushobora guhebuka ucugira iki. Ni cyaye ikintu catumye utangura challenge ya ikiri ku mutima? Ikiri ku mutima challenge 90 yarasohoye indirimbo yitwa ikiri ku mutima irangyohera hama instrumental yaririmbiye ko tukira abapeti
umuririmbyi w'umunyamerika yitwa Luda Chris yarigeze kuririmbira ku instrumental ndayikunda donc nakunze indirimbo ya 90 nkunda ngene yayigize nkunda ngene yakoze refrain nkunda n'icyumviro kiri muri iyo ndirimbo hama niyo instrumental yasanzwe mfise icyo mfana nayo kuva kera cyane bica bigwa neza acara proposa challenge hamunye umuntu wa mbere yatagenze kuri iyo challenge acataginga jewe challenge bitanguye uko chandalansa challenge kuri Prince Mushindi na Prizi 36 biragiye turuva zigeze muri sinzigene aho zigeze kuri YouTube mwanda bitwari nyinshi cyane. Ni igiki kintu wowe utegura gukora kugira ngo umuziki wa hip hop ukushike kure cyane mu Burundi? Maze iminsi ndiko ndakora ibikorwa byinshi muri studio numva nizera sinokomeza ngo bizotuma hip hop itera imbere mu Burundi muga numva nizera ko bizotuma provoke abantu bamwe nemera muri hip hop nka Prince Mushindi ba 90 ba Kingorongoro ba Pim ari muri Kenya ba Sage Wise ari mu Bubirigi kuba provoka basubira garukana ibikorwa bakora ama album bakora ama mixtape bakora ama video iki kandi nibaza yuko just ico gitigiri cyabo mvuze bakoze ibikorwa bindi bagasuka ibikorwa bishasha birashobora guprovoka